nsubire kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye mwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no bonesha kure yacu kandi yanyu muhuza TV. Uyu ni umwe tugiye kubageza ko amakuru ibiriko biravugwa bigezweko muri kano kanya, akaba ari amakuru tuzogaruka cane cane ku biriko biravugwa mu gisata c'ubutungane. Muri ano makuru turaza kugaruka cane cane kuri dosiye ivugwa ya muganga Dr. Christophe Sahabu. Uyu yashinze ibitaro Kira Hospital, kandi nanone tuze no kugaruka ku nkuru ibabajejeje kudushikira muri uno mugoroba, nanone nayo irabana n'igisata c'ubutungane, aho mumenyesha makuru Sandra Muhoza yakiriwe gupfungwa umwaka n'amezi 9. Turaza kubageza ko kandi vyinshi mu vyo yariko aragirizwa, kuko yariko yagizwe ivyaha bibiri bikomeye cyane, harimwo icaha co guhungabanya umutekano w'igihugu canke se kugerageza kumanyura ubutaka bw'igihugu. Iki caha akaba naco cagirijwe umumenyesha makurukazi mugenzi we Poliane Irangabiye, ndetse kandi we akaba yariko aragirizwa n'icaha c'amacakubiri afatiye ku moko. Ico naco yagihanishijwe gupfungwa ivy'amezi 3. Vyinshi rero kuri dosiye yiwe ndetse n'ingene urubanza rwe rwaciwemwo vyose turaza kubigaruka ko mu buryo burambuye muri ano makuru. Abo bose rero ndagwaye kaze muri ano makuru, bandanya kubana natwe uri ngaha mu gihugu c'Uburundi, mu ntara zigize ubuseruko, ubumanuko, uburaruko, uburengero, abadukurikirana bari mu bisagara bitandukanye bigize igihugu c'Uburundi, abari hanze y'imbizi z'igihugu c'Uburundi nko mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini, abari ku mugabane wa Afrika ndetse no makungu ya kure. Mwese ndabaye kaze muri ano makuru. Inyuma y'iminsi 2 rero rwumvirizwa, urubanza rwa muganga Christophe Sahabu rwashizwe mu mwiherero. Mu minsi 2 iheze, hari kugenekerezo 12 ndetse n'igenekerezo 13 Kigarama uyu mwaka w'2024 mw'ihorero rya Ruyigi, urubanza rwa muganga Christophe Sahabu rwarumvirijwe ido nido mu ntahi y'icese. Buri munsi rwatangura isaha 4 z'igitondo rugahera isaha 12 z'umugoroba. Urubanza rwahavuye rero rushirwa mu mwiherero. Ubu harindiriwe ingingo y'abacamanza. Reka twibukanye gato ku ifatwa rya muganga Christophe Sahabu. Christophe Sahabu, umuyobozi w'ibitaro Kira Hospital, yafashwe ku igenekerezo ya 30 Ntwarante umwaka w'2022. Yafashwe mu ijoro afatwa n'uwatwara iperereza mu gihugu hagati, Colonel Alfred Innocent Museremu, amukuraho yakorera. Yafatanywe kandi n'umukuru w'inama nshingwantwaro Conseil d'administration umufaransa Dr. Jean David Pierrot. Kuba yafatanywe n'umuzungu w'umunyaburaya biri mu vyakije ngo muganga Christophe Sahabu ubundi umugambi woba wari uwo kumwaka ubuzima, nk'uko bimaze kugendera abarwizatunga batari bake bicwa bazira ibikorwa bikomeye baba bariko barakora. Abategetsi nabo bakifuza kubanyaga ivyo bikorwa vyabo. Muganga Christophe Sahabu yatanguje ibitaro vy'akarorero mu karere, maze azana abanyamitahe bo mu gihugu c'Ubusuwisi bafatanya umutahe n'amashirahamwe yo mu Burundi be na bamwe mu baganga, batanguza ibitaro Kira Hospital. Ibitaro vyuguruwe na President Nkurunziza mu mwaka w'2015, aranakeza bikomeye cyane rwose Christophe Sahabu kubona yize hanze akagaruka gukorera mu Burundi, yongera azana abanyamitahe yubaka ibitaro vya mbere bihambaye mu gihugu. Bamaze kubona rero ingene ibitaro vyinjiza amafaranga mvamakungu menshi, bakaronka amakuru ko hari n'imfashanyo ikomeye yari igiye kuva hanze, bamwe mu bihangange mu Burundi bafashe umugambi wo kwigarurira ivyo bitaro. Ni rero havuye ivyago vya Dr. Christophe Sahabu. Hamwe bati ese hoba hari icizere mu rubanza azocibwa? Benshi mu bikurikirana hafi bakavuga ko amezi 30 agera kuri muganga Christophe Sahabu apfunzwe. Abantu barasemereye arakurwa mu busho bw'iperereza. Amaze gushika mu mpimba naho ubutegetsi bwagumije iterabwoba ku bantu bose bagerageza gushigikira muganga Sahabu, kugezaho n'umushingwamanza wiwe afatwa agapfungwa. Aza kurekurwa ari uko yemeye guheba kumuburanira. Christophe Sahabu yahavuye rero ajanwe mu ihorero rikuru rya Ruyigi, maze apfungirwa kure y'umuryango wiwe, ashirwa na kure y'intare imujejwe. Christophe Sahabu kandi yaragwaye ari mu burenganzira bwo kwivuza. Nta makuru batabonye muri imyaka 2 n'igice amaze mu munyororo. Ni mu gihe hirya y'ejo kugenekerezo 12 Kigarama uyu mwaka ari urubanza rwe rwumvirizwa icese mwido nido. Urubanza rubaye inyuma y'inama iherutse guhuza abanyamitahe n'abafasha Burundi. Ifungwa rya muganga Christophe Sahabu ryagumye rimeze nk'igitutu kuri iyo nama, kubera bigoye gutahura ingene leta yohamagara abanyamitahe mu gihe
uwabigerageje yaciye imunyaga utwiwe igera ko kumupfunga. Muganga Christophe Sahabu kandi bamwe bati ese yoba agiye gupfungurwa agasubizwa mu vyiwe canke urubanza nakaryo abatwara Burundi bagiye gukoresha kugira berekane ko batamuhora ubusa maze bamunyaga ivyiwe burundu. Inyishu zotangwa n'abacamanza mu minsi iri imbere, gusa parike yoba yasabiye muganga Christophe Sahabu gupfungwa imyaka 20 no gutanga indishi ingana n'imiliyoni 9 z'amafaranga y'amanyaburaya, ni ukuvuga amayero. Abacamanza bariko bariga ingingo bazofata. Birazwi ko ngo ubutungane butigenga mu Burundi nk'uko na President Ndayishimiye avyemeza. Ingingo abacamanza bazofata ngizo bifise aho izananye mu bakuru. Muco bikoze ingingo izofatwa rwose yafise ingaruka zikomeye ku cizere abanyamitahe bashobora kugirira intwaro itwara igihugu muri iyi minsi. Nimuje kandi navuze ko ndi bugaruke kuri dosiye zibiri harimwo ya Dr. Christophe Sahabu ndetse n'umumenyesha makuru kazi Sandra Muhoza. Inkuru rero idushikiye muri uno mugoroba nuko umumenyesha makuru Sandra Muhoza yaciriwe gupfunga umwaka n'amezi 9. Ni inkuru y'akababaro kuri uno mugoroba. Sentare nkuru ya Mukaza yaciriye umumenyesha makuru Sandra Muhoza gupfunga umwaka n'amezi 9. Ivyo sentare yamushizeho kandi akaba ari ivyaha bibiri. Yamushize ko icyaha cyo guhungabanya umutekano w'igihugu cyangwa se kugerageza kumanyura ubutaka bw'igihugu. Ni icyaha gisanzwe kidasiguye mu gitabo mpanavyaha cy'u Burundi ku buryo abacamanza bashobora kugishira kuri uwo wese bategetswe kurenganya. Ni naco kandi bari bashize kumenyesha makuru Foyane Irangabiye. Kubw'ico cyaha rero Sandra Muhoza yahanishijwe umunyororo w'umwaka n'amezi 6. Icyaha cya kabiri ni icyaha c'amacakubiri afatiye ku moko bita aversion raciale. Ico naco yagihanishijwe gupfungwa amezi 3. Hari haciye ukwezi parike ya Mukaza isabiye Sandra Muhoza gupfungwa imyaka 12. Ni mugihe kandi bivugwa ko Sandra Muhoza yoba yaranyurujwe Imana igakinga. Nawe reka tugaruke kuvyifatwa ryiwe n'ibindi vyinshi vyabaye mu rubanza rwiwe. Hari ku munsi wa gatandatu igenekerezo 13 Ndamukiza uyu mwaka w'2024 aho Sandra Muhoza yahamagagwa n'umudandazo w'ingozi batazira Posheni. Posheni yamuhamagaye ngo amuhe ikiganiro ku bijanye n'umwimbo w'amavoka. Sandra Muhoza yarakibwe gato kubera Posheni asanzwe azwi ko akorana n'iperereza, ariko yahavuye yitaba agenda abibwiye umuryango n'abo bakorana. Ageze mu kigo kinini Posheni akoreramwo, Sandra yasanzeho umunyezamu wenyene. Haciye akanya imodoka ya Posheni irinjira iza ikurikirana na kamyoneti double cabine yera ifise ibiyo bitabona yarimwo abapolisi. Iyo bikavuga ko yari y'umukuru w'iperereza mu ntara ya Ngozi Godefroid Ntahimpera. Sandra yabajije Posheni ko botangura ikiganiro, undi amutegeka kuja kwitaba uri mu modoka. Sandra Muhoza yavuye afatwa ajanwe mu iperereza Ingozi aho hari nyuma y'umutaga. Sandra Muhoza ntiyaraye aho mu gasho k'iperereza Ingozi. Ijoro rigeze yajanwe mu gasho ka komine Mwumba. Ico gihe yabwiwe ko yari mu ntumbero yo kumukingira ngo ntibahave baza kumusohora mu ijoro ngo bamwice, ariko yari amaze kumenyeshwa ko naho atacaha kimuriko ingingo yo kumwica yari yamaze gufatwa. Uwe mubwiye kandi yoba yaranakoreye amosozi kubera yabona ari akarenganyo katagira izina. Imana ya Sandra Muhoza nuko yari yagiye avuze uwumuhamagaye. Ijoro abaryango baramutabarije. Iryo joro nyene nibwo amwe mu mashirahamwe aranira agateka kazina muntu harimwo na Foko de Pacifique nahazwe bandikiye Posheni bamumenyesha ko bazi neza ko ari we yafashe Sandra Muhoza. Baramubwiye ko bazi ayandi mabi amaze gukora. Bamusabye ko nimba atarica Sandra Muhoza atohirahira ngo abikore kuko ayo maraso azomuhumira. Iryo joro nyene hari umutegetsi yarondewe kandi nawe yoba yaraciye arondera umukuru w'igihugu. Amakuru akavuga ko amakuru twakuye mu begereye Posheni akavuga ko uwo mugoroba yagize ubwoba arahamagara mu iperereza asaba ko bomutabara ntibice Sandra Muhoza. Bukeye mu gatondo ka kare cane Sandra Muhoza yamanukanywe i Bujumbura na Godefroid Ntahimpera. Aho hose yabandanije kubwirwa ko yo kwitegura kubera ategerezwa kwicwa. Abatelefone Godefroid Ntahimpera bamubaza ko ari wafise Sandra Muhoza yarabakaniye. Mbere bamwe ababwira ko boja kwirabira ku cicaro c'iperereza Ingozi kugira babone ko atariho apfungiwe. Sandra Muhoza ico gihe yaramanukanywe i Bujumbura ajanwa ku cicaro gikuru c'iperereza
arahapfungirwa arahakwa kuhicirwa haciye iminsi ajanwa mw'iborero rikuru rya Mpimba. Bamwe bati rero ese uyu mumenyeshamakuru yoba yarahowe iki? Ivyashikiye Sandra Muhoza vyabereye muri groupe WhatsApp ihuza abamenyeshamakuru Ingozi. Groupe yitwa Burundi Medias yatangujwe n'umumenyeshamakuru Joseph Muvyariyehe asanzwe ari mu mbonerakure. Igenekerezo ya 11 ndamukiza uyu mwaka wa 2024 hari washize muri iyo groupe video ya kera y'umushikiranganje Colonel Filimini Sinzoyiheba avuga ko hatanzwe amacumu n'imipanga ku rwaruka bita Gardien de la Paix kugira bafashe kugwanya baroberi bico gihe nibo batwara Burundi uyu munsi. Iyo video yazanywe mu gihe hari ko havugwa cyane inkuru yatanzwe n'ikinyamakuru Le Mandat yavuga ko CNDD FDD herutse kwinjiza amakontineri y'imipanga. Iyo nkuru yarateye ubwoba mu nyuma ihava irabeshuzwa n'abayitanze aribo ikimenyeshamakuru Le Mandat. Niho rero haba ikiganiro gitangaje muri iyo groupe ariko cumvikana ko ari ikiganiro c'abemeranye nk'uko bigenda mu magroupe WhatsApp menshi. Sandra ati karabaye Mvyariyehe nabo muvyumva kumwe, murumva ko mwahawe ibikoresho nimuje ku murimo ariko bizobahanga ntimuzotumara, narengana nshaka undotire muri groupe jewe sinoniganwa n'ijambo. Joseph Muvyariyehe ati ivyo byatanzwe kuri Buyoya ku ntwaro yanyu aho hari umushikiranganje wo kwivuna ibipfamutima. Sandra ati natahuye cyane oya na gato sinihuse kuvuga, mbega ndababaze ino mipanga numva yatanzwe iyo batanzwe muri iyo myaka muri ko muravuga kumengo irike yatangwa vuba, narengana mu gijoro ryiza. Uwitwa Dushima ati atara kandi mwaragakoze nuko twagwira. Sandra Muhoza mu mwaka w'1993 nk'uko biri mu vyangombwa vyiwe yari umwana mutoyi w'imyaka yoba yababa 8. Yabonye n'amaso yiwe batemaguza imipanga inshuti ziwe nyina inakuru ndetse n'abandi. Yakuze yarahamuwe n'icitwa umupanga. Biboneka kandi ko na Joseph Muvyariyehe na Dushime bakuranye umubaro w'ivyabaye kera. Imvugo zabo bose rero zirafobetse zumvikanamo ko hariho umugwi w'abarundi utandukanye nabo bagiriza, ariko yaba Sandra Muhoza umututsikazi yoba Joseph Muvyariyehe na Dushime abahutu nta numwe yigeze avuga ko ivyo avuze avyagirije ubwoko kanaka canke ngo atomore umugwi yoba avuga. Mu majambo ya Sandra Muhoza nta na hamwe havuzwe ubwoko kandi ntiyigeze yemeza inkuru yavuze ko kuko aranashiremwo akajambo kumengo yoba yari kiratangwa vuba. Inkuru yavuga ko bose bari bayizi muri iyo groupe kuko nta numwe yabajije ivyo ariko aravuga ko ivyo ari vyo. Ni inkuru yarizwe n'umuntu wese akurikirana imbuga ngurukana bumenyi. Ibi bije rero kuri Sandra Muhoza bikaba bifashwe nk'akarenganyo mu mirwi itandukanye y'abarundi. Unasomye ico kiganiro cy'abo bamenyesha amakuru ngo biragoye kumva ahantu havuye icaciswe urwanko rw'amoko canke sa version raciale mu gihe atabwoko na bumwe Sandra Muhoza yavuze. Ni nk'uko kandi bigoye kumva ingene hafashwe Sandra Muhoza wenyene bakareka Joseph Muvyariyehe na Dushime kandi bose barakoresheje imvugo isa. Ikitavujwe cyo niyo ubutungane bwakuye icaha cyo guhungabanya umutekano w'igihugu canke kugerageza kumanyura ubutaka bw'igihugu. Akaba kaje ari akamaramaza. Uru rero ngo rukaba ruje ari urubanza ruteye isoni rwambikurubwa ubutungane bw'u Burundi nk'uko Perezida Evariste Ndayishimiye yabivuze muri Myandagaro umwaka w'2021 igihe ariri imbere y'abacamanza nta butungane buriho mu Burundi. Nk'uko abacamanza nabo bamwishiye sibo batamikwa imanza baca. Murantunge sibo kuko nabo baratamikwa ingingo z'imanza baca. Bamwe bati iyi ngendo yo gufata umuntu kubera ikiganiro gisanzwe gihanye na bagenzi be muri groupe WhatsApp bikaboneka ko hariho abakwiriye kuvuga n'abandi bakwiriye kunuma n'irindi terabwoba rikorerwa abarundi ngo bakazibe. Ngaho rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe cyangwa sabone bivanye naho dukurikirana uherereye. Ni amakuru tugarutse kuri dosiye zibiri zihambaye cyane ku butungane bw'u Burundi. Hariho dosiye ya muganga Christophe Sahabo ari nayo igomba kuba ngigipimo cy'abarwizatunga bagomba gushora imitahe yabo ngaha mu gihugu cy'u Burundi cyangwa se bakavyihorera.
iyindi dosiye tugarutse ko ni inkuru y'umumenyeshamakuru Sandra Muzaciro gufunga umwaka n'amezi 9. Ese urwa Christophe Zahabu rwo ruzogenda gute? Ese abahambaye bazorugiramwo uruhara? Reka turabe ico iminsi itubikiye. Ushobora subscribe canke sabone niba utari wafyinda ko kugira ngo tucikanwe nadushikiriza usangize ano makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje baramubambira bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi, hanze y'imbezi igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Ni Umuhuza TV, Imana bayizagire mu bikorwa byanyu vya misi yose muriko murakora.